nyumvira ko haba ariko barankurikirana ko ravuga ati Famba rero ngo arashaka duhumya amaso ngo turamuzi nande rafise oya Jesse de prepara ari ubwo bagiye uno musi shaka niyorobeke ku bantu kuko ico nshaka kuvuga ngaha nafise abantu bashigikiye sino kigerako gusa kimwe cunje n'umwana mwiza bijya muza mubona nsaragurika haje ni kurundera ubugari Famba reka ndakubaze Saudi aravuye mu bitaro gakumbaza iyo mbwa senda ku mashuri kofi bitangure hakiri kare cyo kibazo gasubira ku kibazo kubitwa kofi yo mu mutwe nene Famba oya ariko dusubiremo Saudi ari bakobwa wakunze nabeshe nkunda ndenje wari uhari niko warabitubwiye hazohindura imirisho cyo bintu kurazana ngaho sha mwana reka kumbaza ibyo bibazo by'uburofa rufa bya Saudi jambwa ngene nagiye mu masengesho ndasenga pfe gusa ni yapfe abana afise imitima ikomeye uraza masengesho nagize kuri Saudi apfe ave ku isi ariko natangaye ngo yavuye mu bitaro ndavuga ati karabana abaganga b'u Burundi basigaye bashoboye umuntu ashaka gupfa baramuzuye kwe igihugu cateye imbere umva warashigikiye ujya mukobwa ko mukubita Saudi bien kabisa kuba yamukubita Saudi ujya mukobwa ahubwo nje umunsi tuzohura nje agafana nagatekeye ndara amafaranga natekenza ndagenda na buri munsi nivuga ati umunsi nzohura n'umukobwa azomukubita 10000 y'inkwera amata yitagatiye Hey bakunzi ba Inyishu Media banje kubaramutsa bivanye naho muherereye nuko bisanzwe nasuye kugaruka Arlette Mugisha inyuma ya kamera ni Benny hama uno munsi dufise umutumire nasazo cyane benshi baramunzi bamunzi kwizina ryiwe nyene ntajyo ndababwira waragivugira n'umutumire wacu vraiment hari ibintu yambwiye je numva ko ntashobora kubyigumizamo je nyene foko ndabigira iki ndabibabwira foko ndabibabwira kamanze ndamuramutse bite Famba sawa ndabaramukije amahoro y'Imana Yesu Kristo abamugisha amen kuzina rya data na rya mutima muheranda amen kuva jya rusigaye barakijije oya haragira nyene nje nkibuka yuko ndi kwisi kandi wundongoye n'Imana ngatangura gusenga Imana alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amantana wa ilahi nushur Famba je bose derukana wari wambwiye ko ibiboro zobikura none kubereka ibiki hari kwe oya yuka neza twari waravuze ati ndabikuye uzocunyemera waranyemeye gushika none si warabikuye urubona sindakwemeye oya nje makunyemere nje ndabikuye je mbwira ubikureyo hama nanje ndakwemeye oya je nzobikura wambwiye ati Famba nagukunda ni Famba ufise na telefone shasha shasha ni kuri ngene yamena kuri iyo telefone shasha gusa ina cyane shasha nana meza abiri maze Inyishu Media wari kuri telefone ari birekeni ya bien nacibaye vraiment no wese kagenda nawe ukandukira message gashika Imana imbere yego Famba je naje ngaha umbwira ko nkeneye mwambwira ko ushaka ukeneye kuvugana nanje ariko sinamenye ibyo ushaka kumbwira ariko umwanya muto wari wanyandika ka message gato nuko byatanguye aka message gato urambwira hari tuntu wambwiye nyene ndavuga tuntu vraiment foko ndamurondera Famba kandi rero ko byatanguye kuri kamera reka biherere kuri kamera nko bisanzwe yes none ibyo bintu keneye burya ntago bisangiza abantu apana ngo nabisangiza abantu yari kuba bishoboka nari kugira press conference nkamagara ama media zose zikaza nkabivuga byose ku mugaragaro kugira bishiki hakiri kare ariko ndibaza biciye kuri Inyishu Media ngaha ebani today gusa message iramushikira myeneyo ndazi benshi barafise inyota yo kumva ibyo nshaka kuvuga canke impamvu naguhamagaye gusa kimwe cyo ndabasabe kwanza apari yo kuvuga icyo nshaka kuvuga mugire subscribe kuri Inyishu Media muce mugira muce mukubindana ka like ngaho muhejeje muce mushirako comment muvuga ati bane Famba rivuge nce ndudurirako kugira rero mvuga ico namuhamagariye ngaha mugire subscribe mandabisavye amace mvuga ico cyatumye ndamuhamagaye muirire show nuko byumva murumva icyo ababwiye ntaco dosubiramo ariko ni cakini nyene fyonda subscribe hama emeze hama wumve ico Famba agira tubwire Famba muramwizeye nta muntu atonyizera rega njewe mfise ishusho nyinshi kandi n'izina ryanje rihwanye nyene nditwa Isa kandi Yesu mu Kisiramu tumwita Isa no ishusho mfise ubwanwa nk'ubwa Yesu yani je nca mu nzira ya Yesu ndi umwana mwiza
ndatekereje nanduru nzangira nakana ndacara kabebe kwanza umva nukubera benshi baza banyumvira kukwishe haba ariko barankurikirana ko ravuga ati Famba rero ngo arashaka duhumya amaso ngo turamuzi nande rafise uno musi shaka niyorobeke ku bantu kuko ico nshaka kuvuga ngaha nafise abantu bashigikiye sino kigerako gusa kimwe cunje n'umwana mwiza bijya muza mubona saragurika haje kurundera ubugari Famba reka ndakubaze Saudi aravuye mu bitaro reka kumbaza iyo mbwa senda ku mashuri kofi bitangure hakiri kare cyo kibazo gasubiraho ikibazo kubitwa kofi yo mu mutwe nene Famba oya ariko dusubiremo Saudi ari bakobwa bakunze nabeshe nkunda ndeje wari uhari niko warabitubwiye hazohindura imirisho cyo bintu kurazana ngaho sha mwana reka kumbaza ivyo bibazo vy'uburofa rufa vya Saudi jambwa ngene nagiye mu masengesho ndasenga pfe gusa ni yapfa abana afise imitima ikomeye uraza masengesho nageze kuri Saudi ave ku isi ariko natangaye ngo yavuye mu bitaro ndavuga ati karabaye abaganga b'u Burundi basigaye bashoboye umuntu ashaka gupfa baramuzuye kwe igihugu cateye imbere umva warashigikiye ujya mukobwa ko mukubita Saudi bien kabisa kuba yamukuza Saudi ujya mukobwa ahubwo nje umunsi tuzohura nje agafana nagatekeye ndara amafaranga natekenza ndagenda na buri munsi nivuga ati umunsi nzohura n'umukobwa azomukubita 10,000 y'inkwera mata yitagati gusa nje n'umwana mwiza nimubona ukuntu nje n'umwana mwiza tu nikujya Famba je ibyo wabwiye nibyo uri kurashaka kwerekanaga ko bara biteye ivyo naguhamagariye sindabivuga gusa nshaka kwanza abantu baje kugira subscribe ndibaza ndibaza ko mwakoze subscribe kwanza gusa nce ni usa yuko dugaheza ikiganiro muce mugenda ni wanje nyene mukandika Famba mukagira naho subscribe gusa aho rero aho urazi rero tuje kuri point urazi na mugabo nigana ijambo kandi umugabo nyamugabo avuga ikiri ku mutima yari nimba rejo ejo ya nejo hari ikiganiro nabonye kuri iyi channel yiwanye Inyishu Media cyo kiganiro kuko naramaze kugira subscribe ndafyonda n'agakengere hajyemo postinze ikintu nje direct nce ndabibona muri telefone yanjye numvise ngo genge cyandavuga Inyishu Media irashizeho show ndugura ndaja kuraba ndatangura ikiganiro kigeze mu mpera kwanza nari nacitse n'intege yo kukibanda nje kiganiro ndavuga ati kandakireka gusa cyandavuga reka ngome ndacyumviriza kuko usanga ari ikintu nize ngeze ku mpera uko cyanuva umukobwa nko kwigana n'umukobwa araho asanzwe ari umukinyi wa filme ngeze mu mpera cyanuva umukobwa aradutsa avuga ati ngo njewe ndondera umugabo ndashaka mu ndangira umugabo nashaka gukuramo ico kiganiro cyana kubita kwanza break ndavuga nza ahanyene kumbe ikiganiro gifise akamaro numvise byo umukobwa kurondera umugabo ndicara ndamedita ico kiganiro cyo ndakitangura bushasha ndacumva kandi incuro ngazi 6 ndikonda gitangura bushasha aho objective yo gitangura bushasha nako ndakitangura bushasha kugira ndabe uwo mukobwa kwanza ukuntu ameze ukuntu ateye ntangura ku maguru ni bye ngeze ku gisusu aho nyene ngeze ku isura ameze neza ndavuga ati reka nkoresha umwanya ndondere wewe umumuco niyo mpamvu nakubajije kije kiganiro ujya mukobwa yavuze tungarondera umugabo nivyo canke sivyo wambwiye ko ari byo cyane kubwira koresha umwanya ukoroke ngaha kuyihuriro tukiyageko ndabe ko nanje ariko ari ukuntu noshikana ubutumwa bwanje bukamugerako bikahwana bihwanye ubuzima bukabandanya munca makerero havuze ati arondera umugabo urabizi nanje narondera Sauda swata urabizi uko narakuvye nawe umubwira nkura kwanza Madrid yo yabaye swata naravuye ngaho ngenda muri Steve ndondera umukobwa swata abakobwa bose nondera bagwa swata ururi Imana bivuga ko Imana yandungikiye umugore w'ubuzima bwanje yandungikiye umugore tuzobana iteka uyo yavuze ko arondera umugabo uyo mugabo rero arondera ni jewe ikiri ngaha rero iyi message mushikeko nimba arondera umugabo nje ndi ngaha ndamukeneye vraiment aze icyo ashaka cyose nzomuha burya busazi nza nikora erega umuhungu ahindurwa n'umugore bijya bintu nza nkura ni kubera ta muntu ufise uku mba hafi atamugore mfise mbwira Famba urabona urubatse canke Famba urabona uri en couple bisaba ari ibindi bintu ushobora kureka ibindi
je kuba ndi umusazi uku ni kubera ata muntu mfise tugerageze rero ubu butumwa bumushikire wambwiye yitwa gute nimba ari imvura samvura gusa niyo yakinishije kuri muri film izina giwe bwitere yitwa gute Tracy umva nako kazina vraiment Tracy yo maneshe Trifan c'est Trifan Trifan yani Trifamba Trifan ega njewe nukuri kuvejo na chempanga ni map y'ubugeni ntazokorera ubugeni urazo ubugeni aho buzobera ubugeni buzobera ku mapave mu Kamenge tuzohugara hajya amapave yose mu Kamenge baguzi bagisha Media urumva ko ibintu bikomeye kandi boroshe cyane ari kuri kwibana none ndakubaza ikibazo kimwe hola wagwan maji ni gute wewe fresh uvuye mukajembe gite gute man wewe ingira mu kiganiro oya ari kiganiro mu kinini sawa sister ni kiganiro mu kinini wezere none ukubera ko ngiye mu kiganiro banzu muramutse kwanza wasanga nyene aha bica bihwana bihwanye ubutumwa bukagenda hakirika erega uyitwa sister nyene reka pisi nzobe TV itwa gute Inyishu Media Inyishu Media hariya kwa X-ray X-ray ni wabafise bakoga binzobe nyinshi nisawa none wewe ko muza mubwire bo journaliste none ko winjire mu kiganiro dutevya ibintu n'umunsi n'umwe abandi baraza mu ikorosi ndakizi iki kirofa ntabura gatunda nagitse intare wa gatandatu nuwumva intare ari intare ya mbere ya kabiri ya mbere si lolilo oya nuni ya mbere ni lolilo si intare mu ntare ya mbere ni Yesu hama gacaza izindi ntare gushika ku ntare ya gatanu warayize kubera ko wowe wishize mu ntare sinishize n'abavyeyi banshize mu ntare none ko abavyeyi bawe nibo bakwise mubaze kibazo kudasa n'intare ubwanwa bwa buri hande zode buri ahantu intare usanga ifise ibyamwa si muri visage oya si muri visage ni mu umutima w'intare umutima we ni intare okay Famba gute ni sawa umeze neza nkibuye amakuru ndose ubunyene nuko ngo bahora muri concert barose abantu batanu nivyo jewe muri concert no nk'abantu batanu amafoto yerekana amafoto y'abantu baronse sha nukuri kw'Imana je muri concert Famba nje ndibaza ko dushaka nyene aho nyene we gumaho ntuje kure gumaho nyene we gumaho nacu urabe nyene haza gusha ngaha we gumaho nyene uvuze ati ngo nje muri concert nkubisa abantu batanu nakubitiye hano bitwa ikigwena mu Rumonge uzobaze cyangwa uzogende wumva amateka nasize platform zawe zitwa gute platform yanje hose ni Samba Famba nago ndaposting ikintu nakimwe nukuri kwima ne wari umva woje kumubaza ibintu utari siri muri iyo show twagiye n'ama media twagiye twiri twenyene kuko yari show organize n'abantu biriya cyo twahamaga nk'aba brand ambassador tu nitwagiye twitwaza ngo ama media amaki show yiwawe ni ugenda utwara ama media aba bodyguard ama staff yose twagiye ukonyene nka brand ambassador twagiye turi njewe komanda hamwe na Dani batazira Hamza mfalme kubera ikintu atafoto nimwe turabona muri iyo concert kandi iminsi yose ukoze ibintu uhuru postinga ndibuka ko mu kibito cyari ugomba kubera wari warose abantu benshi banagukurikira bavanga bagatunda umurongo ubwo nyene wacuvuga ati ndazishite ikintu uno munsi rero ikintu nza gushirako kuri page zanje nza gushirako cheval blanc nia kina franga tikisenge gusozofasha tuliye cheval iyo kona we ubwana nuko bukunda inkumi urumva tujaho nyene kwanza Njyewe no muzi nza gupostinga foto yerekana gusa ingene banyakiriye. Ingene bakwakiriye. Apana muri show ukuntu banyakiriye abantu byo kigwena. Bakwakiriye neza. Okay, uribuka ko hirya Agiye twakorana anakubwiye yuko amakomantere nza kuza kuyasoma. Nce wanashima kinza yimbwira ngo dushiye gusoma amakomantere y'abantu bagiye baravuga ati Famba nimbwa, Famba uwo n'umugesera, Famba imeze gute. Narabonye zimwe wishuye ariko iyo amakomantere ameze kujya uvuga kwiki. Amakomantere yameze kujya yo kuntuka hajya wishuye no njuna komantere nishuye muri YouTube ego oya na komantere ndishu nyereka komantere yanjye maze kwishuye WhatsApp warishuye mu magroup ya WhatsApp nje mu magroup ya WhatsApp kenshi ari group nabonye uri kurishura yo kwa Hamza Palme haje umuntu avuga ati uwo Famba hamwe no gufata no kujingira hasi ujya mu izo ndazibona ujya mukobwa baramundogeko kandi cyandi wondera kaza kironga gusa kimwe cyose no muhahiti ngo ndamuvuge cyane no gusa kimwe cyo komantere nkizo turazimenyereye nkanje komantere nkizo ndazironga cyane byari umuntu akomanta akavuga ati Famba uriyimbwa nande ufise aho no gufata nzogukubita we ugasanga uyu muntu ndamusumba n'amafaranga ariko arankanga amafaranga afa nje ndafise
oya sinokubwira mfise gusa kimwe cyo namugabo atagira amahera barimbwa okay amakuru mfise gushika kuri no mwanya ni wa mukobwa mwari mwavuze ngo yagize ikibazo nivyo simvuze mwari mwavuze nivyo twari twabonye ariko nawe umukonde gushika kuri no mwanya yakize ubivuga ko iki umuramaze kubona indo Sauda gakumbye bya Sauda wambuga nuzosubira no umvise yandero bavuga sinakwanye kumbwira ibya Sauda reka kumbwira ibya Sauda tuvugana ibindi ijyambwa narayisengeye kwifa ijya mu bitaro igiye mu bitaro abaganga bakora ibyo bashoboye baramuvura nkurira induru rero amaze gukira njewe ivyo plani zanje zirapfa nje nashaka kwapfa ivyo byo kwanza nikimenyamenyo urazi ibyo ndimo ngaha handiko ndagana n'umujournaliste vyereka umukobwa arakarondera umugabo niwe ko turavugana kwanza n'ubutumwa buce bushika ko direct aramufigura muhe iyo neza apana si uyu ari umukobwa yitwa Nimba ari imvura yitwa imvura nani Samvura umukobwa yarakoze ikiganiro na Inyishu Media avuga yuko akarondera umugabo candavuga reka mati Samvura akeneye umugabo mbavyamuyangariye ko Samvura so mudabo kwa Med benda kwa Med ya uyo nyine bakoze Nimba ari Inyishu y'umutima y'umuntu muhungu Brenda ujya mukobwa yitwa Brenda yitwa Samvura yitwa kazina je namutaze n'irindi zina très fin itwa Trestite nema de Batistite aho nyina shirego Trefan kuko yaba umugore wanje deza kuko urya akanyanka urya icyo bigenda gute imbere ko hari umukobwa yokwemera ugumutukana karimba none reka gukundana n'imbwa njyo byabyo umva Famba nk'ubu ntatagukunda akakwanka naho bica bigenda gute we niyonya nka vraiment niyorobetse ngere twatanga iganiro ngire ku mwana ndumwana uri bagiye ubunyene gwaje kuvuga kuri ibintu byimba yo vous avez bon après-midi vraiment mumbabarire nukuri kuri ega hari gihe bica biza bimvanga erega wakamanye na gata wakamanye na gata kamagaheze ari gihe sometimes sanga kankoroso ugasanga natutse umuntu gusa kimwe cyo nje ni umwana mwiza to uri umwana mwiza ariko ngo urafise umwana wavyariye hanze yawe makuru nayo yavuga Famba ivyo navyo birimo ahora ronka inkuru nyinshi wahuye n'iyimbwa yibize urusaku iki kibwa rero utacisha ibibazo vyiwe kirakunganganiye genda afise umwana navyaye hanze rero ibintu byararaze rero ushire kuri pancarte umadike mu Bujumbura hose amakuru narose nuko umugore mwabanye indwi zibiri hama ntiwashobora gutanga ratio acaromoka bimeze gute ivyo navyo sha nivyo urazi impamvu rero Samvura gira hure basi yasho imbira mu maso ikurambira mu mutima none kubiri yasho urazi rero mukanya utangiye kumvira mu maso uza kugenda atamenye ufise kandi ibyo nibanga ndakwibi kumaramaza ngo nzani uwo mukobwa kwera je no muronka madame deja uwo twavyaranye twabanye indwi zibiri sinamuharasi kandi wari wamuteye ndari umunyeshuri bimeze gute gushika runo munsi uracamuharasiyo canke bimeze gute murakurusa kushanurasi murakurusa kandi nibikuraba nima nta wewe nimutangira rasiyo wawe nje biranda uratanga rasiyo ntayo nanga kwanza ndayitanga nishinda mubure savu ndayitanga savu nje rasiyo ndayitanga ni kimwe cyo gusabira shika umugabo akabura nyene ariko arabizi samvu uwo samvura canke bajya barabizi yuko ufise umwana bajya akasauda narakabeshe kugira nyene nikanyanye rega sauda nabo ibintu byinshi kugira ndamuronke byaranse naratix nanagakubise n'amakofi ndakaka n'ikirato ndakaka telefone ubu rero Samvura ni udashaka kubesha Samvura sinubeshe vraiment n'umukobwa mwiza kandi aratekereje nabone ikiganiro ciwe je vraiment n'agakobwa keza kameze bien kandi nikimenyamenya no mu artiste n'umukinyi wa filme n'umuntu nyene nukuri byohana biwanye nkubanyemereje urashwandike filme yitwa Safa yani Samvura na Famba Safa tukandika cinema yitwa Safa tugakina cinema uri umuririmbyi mwiza kandi uri n'umaktere mwiza ijambo ry'urukundo rimwe wobwira Samvura umunyene akacaho motive adukurikiranye kuri Kirezi Media TV niri ndamukunda kurusha umutima wanje umukunda kurusha umutima wanje Befam ndashaka kubaza ikibazo kimwe hafla sikuvuga n'urukundo natekereje ukwezi jangiki n'urukundo Samvura akwansi atakwemeye uwo kwitwara nk'uko shandibaza bivanye nuko abantu bakuvuga bivanye n'ingene ariko arakuyaga ko uvyitwara ndibaza Samvura kanyanka igipolisi ndibaza gihari kubera twebwe gihari kubera no uragenda ukabwira abapolisi nje nakunze umukobwa aranyanga ibintu biremewe mu mategeko
ni nkuko umuntu akwanse ufise uburenganzira bwo kwenda kuvuga mu gipuro ukavuga ati hari umuntu anyanga azonkorera nabi azonkorera ikibi mu ndabire nyene mu munkure ko ikibi kitarambako ni nkuko nawanyanse bisona ko bari umwansi wanje no cange ndakumwitwarira vraiment bakamufunga nk'abakunzi ba Inyishu Media bakuzi bariko barakubazi ingene umeze bazi ingene nigiki wobabwira kugira ubashe kuganya samvura ikintu kimwe no babwira tu ni batahure yuko bijya bintu kenshi tora dugira ama réseaux sociaux kenshi no siyo tabia zetu birashika sometimes umuntu ukiboreza kugira uronke ijana ukiboreza kwikira mu bwenge ariko hari umuntu yicare kugora utwe gwiwe kuri televiziyo akabona Famba ariko bita umuntu ngo yo Famba n'umushwanyi agatenekeza ibizuru kuri televiziyo akabona Famba ko aratukana ngo yo Famba ni kiburandero kumbe na akana keza na kabebe nje uyu mukobwa akiza ngahana mu 10,000 nabwira ayo uvuye no kuri akira 10,000 kandi aho nabeshe sinomara umunsi wose nabeshe ntibirabujijwe amategeko cyanavuga ati umukobwa wereka ndagucometa 10,000 kiga ubora ko umwana mwiza umukameramani yo ndamucometa 20,000 umukobwa cyarasara kubera ko amayedi cyanavuga aho hose nshaka ndabeke ko umwana mwiza ko nje sinzi nzokora iki canke mbaze bafana musha numva rero byatanguye Famba ndayibozere abantu babona urumva ivyo atanguye kandi umuntu yamuganye na samvura arakubone kuri umuntu mwiza umeze neza ukuri kw'Imana ndabasavye Noraski iki cyumviro ciwanje cyo kunda rasambura mu gishikirize hakirikara uwo mudemu je namukunze vraiment mugene mushire message mbire Famba ebane yagukunze kandi agukeneye ku vyinshi hano ari sinema muzopanga yitwa Safa twagiye rero twagiye direct tuteko kwa yana busara bila chuki nilipokea barua kutoka kwake niliyempenda anadai mapenzi kwake sasa yamekolea anatarajia ndoa na riziki tena siku hiyo nami nifike ilinuma sana ila Mola pekee ndo atakayenitetea basi oya tutashika okay kuri refre havuga oya ninde uraririmbira aho rero aho niho haza kuba haninga aho niho nyene two turarondera kuri refre niho reka tuharindirere Noraski afise bizu Nimba iyo mwene wacu none mani refre kitebye irashitse bakurari anasema kwetu Rugombo twalalia mihogo noma efe yaheze Famba ndashaka kubaza kuri aho nyene kuri iyo ndirimbo ninde wari kuraririmba byavuye kuki kugira umumve ko kwandika ni inspiration nyene naronse kuri ku mudemu vyabaye ibi narakunze umudemu arankunda abonye amarezo sosiyo ngene ndi hiti ngiriki avuga ati naronse umugabo atazi background yiwanje arasamara nikibizura avuga ati naronse umugabo ameze neza ndagatwaye iwanje kabona nyene fresh kavuga ati naronse umugabo umunsi urizi naje takabyira agakobwa wenshi akanda gutware mu rugo muje kuraba famille yanje kandi natwenda mu testing ngaho turafata imodoka maka mu rugombo kusabwa umuhira twebwe nitwifishe cyane tumeze fo mudemo waze gushika muhira avuga ati Famba naha mubaye hano atamatara ataki tolalia mihogo nini kugicenda mudema abonye muhira acavuga ati mama kera mama uko nabyiziga suko nabisanga kuko iwabo mudema ari bifise avuga ati wapi wese no gupresenta muhira mufise ubuzima nk'ubo wapi ndakuye mu kirenge ndagiye se ndagukeneye umudema no yanyasa caragenda uko nyene candavuga yakuzijije kimumaje ngo kubera iwabo batunze iwacu nidutunze ngo naho yontwara Famba ivyo bintu bikushikiye kuri samvura nawe nyene akakwanga bivuye kuri ico kintu nyene menya hakiri kare njewe urazi bavuga ati amahera y'umuryango sayi wawe nje amahera mbafise njewe n'amahera bosanga nje n'umuryango wanje nawusumba amahera cyangwa asanga umuryango wanje urasumba amahera njewe kenshi nico kintu abantu bibeshako gasanga umuntu akunze umuntu
agiye kuzi wabo gasanga famille yawe imeze nayo ngo akamuheba franga za famille wowe ufite ubundi uzabyi wawe usanze muhera dudatunze sovuga ati ngo nanjye manyenye Okay, Famba ndiko ndaheraheza jewe kubera ndiko ndihuta kubera iki atamusi n'umurigara werekana umuntu mukundana official ubwo se umaraya canke n'ingeso mbi canke n'ubustari buguhenda uramwereka warigeze kumwerekana wambuga ubo nigeze kwerekana nimwacemo umuntu wa inde ujanye urafise werekanye acara mutwara ni Famba atari Famba ari mwene wawe ushaka gusa mvuge nabi abantu bakuzi ba Inyishu Media Famba yivye umumenyesha makuru kandi akabashaka uvuze ngo waramutwaye wewe waramutwaye mushaka rekana ona mvimana umva nakubwira ikintu kimwe rasi ntabyo nzi byahehe umukobwa natwaye henje nyereka umukobwa natwaye unasikia ibi rero vyoja none uyu muramubona yose level yawe nimba afise batatu kayo babiri gahe ribibaho tweri tugira kamfe kuvyemera ngo sino kwita pavyerekeye abademu nze kubura ivyo mvura nkaha Famba n'uyu ubona gute oyo ni sawa gusa namurusha samvura uyu wogereranye na samvura raba maso raba poitrine raba maboko raba nimero zawe ndamu telefone oya ncendekana na samvura izogeso uti rero uramwasi samvura wapi nje sinamwasi ivyo wavyumviye size he no kuconganisha ubwo busutwa muzamuzana ngaho wavyumvise he ubwo busutwa muzana ngaho je Famba je samvura azi kubi byose agenda arabibona ubwo busutwa wewe wumvise namwanse samvura he wereka turindire samvura nimba za kubona ikiganiro aze kuyivugira Okay, bakunzi ba Inyishu Media uko bisanzwe murabona ko Famba twayaze nawe cyane twumvise byinshi kuri we nibyo tutari tuzi twumvise ko afise n'umwana Famba afise umwana ivyo bintu na Sauda nta nibyo yarazi sinzi ko na Samvura zo kwemera kurera umwana sindabizi tuzoyimubaza byose umwana n'uw'igihugu tuzomusigarera hanze nyene igihugu kimurera none utafanya turi kumwe turacari kumwe ndakwibutsa ko nimba ari ubwa mbere ufite subscribe hama tubanaye turi kumwe na wewe channel yanje no kuri channel ya Famba ni Samba Famba hama naho nyene uburabire yego nahenga nahenga abafamba wakoze cyane nawe wakoze imani kwakire nyakire wo niyo kwakira Famba none utangura kuwe turi kumwe bakunzi ba Inyishu Media. Thank you.